Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera, ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye ikaze nshuti nawe mugenzi mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona asanzwe ndagushikiriza zino nyigisho. Mu cigwa cacu giheruka twumvise ingene Adoniya yagombye kwiyimika ngo asubirire se Dawidi, kandi Dawidi atabizi. Ariko rero ntivyashobotse kwaba umwami. Salomo umwana wa Batisheba, umwe mu bagore ba Dawidi, niwe yatowe ngo azosubirire se amaze gutanga. Reka tubanze kandi twibukanye bimwe mu biranga ibitabo bibiri by'abami, ari vyo igitabo ca mbere c'abami hamwe n'igitabo ca kabiri c'abami. Igitabo ca mbere c'abami nk'uko twabibonye hamwe n'igitabo ca kabiri c'abami ni ibitabu bigira kabiri mu rukurikirane rw'ibitabu bitatu usanga ari bibiri. Aha rero tugomba kuvuga ibitabu bibiri vya Samweli n'ibitabu bibiri vy'abami hamwe n'ibitabu bibiri vy'ivyo ku ngoma. Twarabonye yuko mu ntango ivyo bitabu vyari kimwe kimwe, ni ukuvuga ko hari igitabu kimwe ca Samweli n'igitabu kimwe c'abami hamwe n'igitabu kimwe c'ivyo ku ngoma. Kugira ngo vyorohere abasomyi ba Bibiliya, abahinduye Bibiliya mu rurimi twumva nibo babonye ko ari nkenerwa ko bagaburamwo ivyo ibitabu bibiri. Umwanditsi w'iki gitabu twarabonye ko atazwi neza, mugabo ikizwi muri ico gitabu nuko igitabu ca mbere hamwe n'ica kabiri c'abami vyanditswe mu gihe ingoro y'Imana canke urusengero rwa mbere rwari rumaze guhagarara. Ahanini rero muri ibi bitabu twabonye yuko harimwo imirongo ngenderwako yerekana ko umuryango wa Dawidi wari uri. Umwami wese wo mu muryango wa Dawidi yasuzumwa hisunzwe ingendo Dawidi yagenze, naho tubona ko abami bagiye bakurakuranwa bakaba batashoboye gushitsa iyo ngendo nziza ya Dawidi. Ariko rero umwami wese baramuvuga bati yakoze nk'ivyo Dawidi yakoze canke ntiyakoze nk'ivyo Dawidi yakoze. Ariko rero Imana ishimwe kuko hari bamwe bashoboye kugendera mu nzira nziza, ariko karorero keza ka Dawidi. Mu gitabo ca mbere c'abami twatanguye kwiga ko, ari naco tukiriko turigako mu cigwa giheruka, twarabonye yuko havugwamwo ivy'ukwigabura ku bwami. Iki gitabo ca mbere c'abami kidondora ivy'inganji y'umwami Salomo mwene Dawidi hamwe n'abamusubiriye ku ntwaro. Twarabonye ko mu gihe Dawidi yarashaje cane atagishoboye gutegeka nk'uko bikwiye, bamwe mu bahungu biwe bagerageje uko bashoboye kugira ngo bamusubirire. Uwavuzwe cane twabonye mu cigwa giheruka ni uwitwa Adoniya. Impera n'imperuka Salomo niwe yahavuye atahira ico kibanza co kuba umwami. Ubwami bwa Salomo bwaranzwe cane cane no kubaka ingoro y'Uhoraho hamwe n'ingoro y'ubwami bwiwe, mbere n'uruzitiro rw'i Yerusalemu. Intango ya Salomo yari yabaye nziza cane, ariko iherezo ryiwe ryahavuye riba iriteye agahinda, kuko yahavuye akorokera mu gusenga ibigirwamana abikwegewemwo n'isinzi ry'abagore yari afise bagwiriyemwo cane cane abanyamahangakazi. Mu gihimba ca mbere c'iki gitabu ca mbere c'abami twarabonye ko umutwe waco mukuru ari ingene Adoniya yagerageje kwigira umwami hanyuma biranga. Ikindi kibonekamo gikuru kikaba ari ukurobanuzwa amavuta kwa Salomo. Adoniya nk'uko twari tumaze kubivuga yaragerageje kwiyimika abifashijwemo na Abiyatari umuherezi hamwe na Yowabu umukuru w'ingabo.
ariko Natani wavugishwa n'Imana hamwe na Batisheba nyina wa Salomo baciye baja gusaba Dawidi ngo Salomo uwundi muhungu wa Dawidi uwo yavyaranye na Batisheba aba ari we asigwa amavuta nk'umwami w'Abisirayeli. Kandi ivyo Dawidi yari yarabisezeraniye Batisheba. Uwo Adoniya yari umwana wa Hagita, akaba yari uwundi mugore wa Dawidi. Uwo nawe niwe yafashwe n'impwemu y'ukwishira hejuru, avuga ati ni jewe nzoba umwami. Yaciye yironderera imikogote n'abagendera ku mafarasi, mbere n'abantu 50 bo kwiruka imbere yiwe. Kandi se Dawidi muri za ntege nke ziwe twavuga mu bijanye no gutunganya umuryango wiwe, ntaho yigeze akankamira uwo muhungu wiwe Adoniya ngo amubuze ati ivyo ukora biterwa n'iki. Adoniya rero yari umuhungu agira 4 wa Dawidi, akaba yari yavukiye i Heburoni nk'uko tubisoma mu gihimba ca 3 umurongo wa 4 wo mu gitabo ca 2 ca Samweli. Ijambo kwishira hejuru twarabonye ko ari ijambo ritangaje, kuko Bibiliya yanditswemwo umurongo uvuga ngo uwishira hejuru azoshigwa hasi, ngo kuko umuntu wese yishira hejuru azocishwa bugufi, kandi uwicisha bugufi azoshigwa hejuru. Niko Luka yanditse mu gihimba ciwe ca 14 mu butumwa bwiza umurongo wa 11. Na Adoniya rero azocishwa bugufi kuko yishize hejuru. Yari umusore yishima ubwibone bwishi. Ikibabaje nuko Dawidi atigeze ahanura Adoniya umuhungu wiwe. Dawidi ntiyari azi guhanura umuryango wiwe na gatoye. Yari afise umuryango udatunganijwe neza, eka mbere no mu kirimba iwe ibintu ntivyari bitonze neza. Adoniya rero mu kwiyimika ngo abe umwami yari yabonye ko ibintu bitameze neza, aca yikinga mu kiza. Ibyo yakora byose Dawidi yarabibona, ariko ntiyigeze amukankamira ngo amuhanure nk'umuvyeyi wiwe. Muri uko kugarariza kwa Adoniya twarabonye ko bagiye inama na Yowabu umwana wa Seruya. Uwo Yowabu nawe akaba ari we yari umukuru w'ingabo za Dawidi. Uwundi yifatanije na Adoniya ni Abiyatari umuherezi. Baraheza baramukurikira ngo bamushigikire, nk'uko twabibonye umurongo wa 7 wo mu gihimba ca mbere mu gitabo ca mbere c'Abami. Yowabu yamaze imyaka myinshi ari umwishikira kwa Dawidi, ariko rero yahavuye yifatanya na Adoniya ngo amufashe kwiyimika. Twovuga yuko Yowabu yagiye mu byo gusenyura ubutegetsi. Yowabu yibaza ko Adoniya ashobora gutsinda, maze Yowabu akaca aguma ari umwishikira mu bwami kwa Adoniya. Kugira ngo Adoniya yiyimike ngo abe umwami, yabanje gutegura umunsi mukuru kugira ngo aronke abamushigikira. Yateguye uwo munsi mukuru wo kurya no kunywa kugira ngo atangaze ko ari umwami. Muri uwo munsi mukuru abatari bamushigikiye nka Natani uwavugishwa n'Imana, Benaya, babahizi ba Salomo mwene se, abo bobo Adoniya ntiyabatumiye muri uwo munsi mukuru. Niho rero twabonye ko Natani hamwe na Batisheba nyina wa Salomo bagiye kuraba Dawidi, bamusaba ko yoshitsa indahiro yarahiye Salomo ko ari wazokwimikwa mu gishingo ciwe amaze gutanga. Twagiye kurangiza ikigwa cacu giheruka tubonye umwami Dawidi atanze itegeko ko Salomo ari we yimikwa ngo azomusubirire ku nganji niyatanga. Reka rero tushikire ikigwa cacu c'uwo munsi, aho tuza kwiga kuri Salomo yimikishwa amavuta nk'umwami. Hanyuma turaza kwiga ukuntu Dawidi yabariye Salomo ingana akwiye kuzokwitondera ivyageze vy'Uhoraho. Mu kurangiza iki cigwa turaza kuraba ivyerekeye urupfu rwa Dawidi. Ijambo ry'Imana ridufasha muri kino cigwa cacu c'uwo munsi turarisanga muri iki gitabo ca mbere c'Abami mu gihimba ca mbere kuva ku murongo wa 38 tubandanye dushike mu gihimba ca 2 umurongo wa 12. Reka rero dutangure kumva ingene Salomo yimikishijwe amavuta. Dusome ku murongo wa 38 n'uwa 39 muri iki gitabo ca mbere c'Abami mu gihimba ca mbere. Haravuga ngo, nuko Sadoki umuherezi
uwuvugishwa n'Imana Natani, Benaya mwene Yehoyada, Abakereti n'Abapereti bamanukana Salomo bamushize ku nyumbu y'umwami Dawidi bamujana i Gihoni. Umuherezi Sadoki araheza akura ihembe ry'amavuta mw'ihema ayimikisha Salomo, maze bavuza inzamba, abantu bose baravuga bati umwami Salomo nahangame. Ubu rero birabonetse ko Salomo ari wazosubirira se Dawidi. Dusomye ku murongo wa 40 n'uwa 41 haravuga ngo, maze abantu bose baramukurikira baraduga bavuza imyironge basesereza impundu nyinshi, urwamo rwabo rutuma imisozi yasira. Maze Adoniya n'abatumire biwe bose bari kumwe nawe baravyumva bakiriko baraheza kurya. Yowabu yumvise ijwi ry'inzamba aravuga ati, urwo rwamo rwishi ruri mu gisagara n'urwiki? Uwuzaniye inkuru Adoniya ko Salomo ari we azoba umwami, yamubwiye amajambo y'agacavutu kuri abo bose bari ngaho. Ku murongo wa 47 n'uwa 48 muri iki gitabo ca mbere c'abami igihimba ca mbere havuga ngo, bitaye ko abantu b'umwami baje guhezagira sega b'umwami Dawidi, bati Imana yawe ituma izina rya Salomo risumba iryawe n'ingoma yiwe isumba iyawe. Umwami nawe yaciye yunama ku buriri bwiwe, mbere avuga ati, Uhoraho Imana y'Abisirayeli ahimbazwe, ampaye uwo kuvyagira ku ntebe yanje nkibona. Imbere yuko Dawidi atanga, yerekanye ko Salomo ari we mwami w'Abisirayeli aho kuba Adoniya. Tubandanije ku murongo wa 49 n'uwa 50 haravuga ngo, maze abatumire ba Adoniya baranduka imitima bava hasi, umuntu wese afata inzira yiwe. Maze Adoniya atinya Salomo, acava hasi aragenda yumira ku mahembe y'igicaniro. Abari bashigikiye Adoniya bumvise ko Salomo ari we yatowe ngo azosubirire se Dawidi, bagira ubwoba, baca bavaho bariko baragirira umunsi mukuru barahunga, biyumvira ko bazohava babagiriza ko bagumutse. Adoniya nawe yaciye atinya ko Salomo azohava mwica, aca yiruka ku gicaniro yumira ku mahembe yaco ngo yiyeze. Reka turabe ivyakurikiye nk'uko tubisoma ku murongo wa 51 n'uwa 52 havuga ngo, nuko babarira Salomo bati, Adoniya yakugiriye ubwoba databuja, kuko yagiye kumira ku mahembe y'igicaniro avuga ati, umwami Salomo andahire ko atanyicisha inkota uwu munsi, jewe umusavyi wiwe. Maze Salomo aravuga ati, niyaboneka ko ameze neza, nta n'agashatsi na kamwe kiwe kazohara ngo gakorokere hasi, ariko nihagira ikibi kimuboneka ko azopfa. Naho Adoniya yatinye Salomo, Salomo we ntaco yiyumvira kumugirira igihe atamakosa yoba afise. Nuko umwami Salomo atuma abamukura ku gicaniro, nuko araza yicisha bugufi imbere y'umwami Salomo. Salomo aramubarira ati, niwitahire. Uko niko tubisoma ku murongo wa 53. Salomo yasabye ko bakura Adoniya ku gicaniro bamuzana imbere y'umwami. Adoniya nawe yaciye yunamira umwami. Salomo rero ntaco yagize Adoniya, naho yari afise ububasha bwo kumuhana, ariko yaramuretse yitahira muhira atamuriye n'urwara. Reka ubu naho tutandukire igihimba ca kabiri c'igitabo ca mbere c'abami. Iki gihimba ca kabiri c'iki gitabo ca mbere c'abami kivuga cane cane ivy'urupfu rwa Dawidi n'impanuro za nyuma Dawidi yahaye Salomo imbere yo gupfa. Hanyuma kandi iki gihimba kitubwira intango y'ukuganza kwa Salomo. Reka rero dutangure kumva ivyo Dawidi yasavye Salomo kuzokora amaze gushika ku ngoma. Dusome umurongo wa mbere n'uwa kabiri w'iki gihimba ca kabiri havuga ngo, igihe ca Dawidi co gupfa kigira gishike, abarira umwana wiwe Salomo ivyo azokora ati, ngiye kujana inzira abantu bose bajana, nuko komera ubu mugabo nyamugabo. Dawidi yatanguye kumenyesha Salomo ko agiye kujana inzira abantu bose bajana. Aho rero Dawidi yagomba kuvuga ko agiye gupfa nk'uko abandi bose bapfa.
wibuke ko mw'ikete Pawulo yandikiye Abaroma igihimba ca 5 umurongo wa 12 iyo ntumwa ivuga ngo none rero ko bimeze bityo nk'uko icaha cazanywe mw'isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icaha, niko urupfu rushika ku bantu bose kuko bose bakoze ivyaha. Urupfu rero rwazanywe n'umuntu umwe, kandi urupfu rwashitse ku bantu bose kuko bose bakoze ivyaha. Icaha ca Adamu cashitse kuri wewe nanje, rero wewe nanje dutegerezwa guhwera. Nico catumye Dawidi avuga ngo ngiye kujana inzira abantu bose bajana. Icigwa c'uwu musi rero ni icigwa giteye umubabaro kuko kivuga ivy'urupfu. Urazi yuko abantu tudashima kumva ivy'urupfu uwu musi kuko hariho n'abantu benshi bafise ubwoba bw'urupfu. Ariko kandi urupfu ruriho, ntidushobora kuruhunga. Muri Zaburi ya 23 umurongo wa 4 Dawidi niwe avuga ati, mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya kuko uri kumwe nanje, inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Aha rero Dawidi ntiyariko aravuga ibijanye n'urupfu rwiwe. Umwe yavuze ati, haragera igihe umuntu ahabwa ubugingo n'igihe hagera ko abwakwa. Dawidi ameze nk'ubugingo bugenda buca mu mwonga. Umuntu iyo avutse agenda aca mu mwonga, kandi uko abandanya gukura niko umwonga ugenda uhera. Ku mpera y'uwo mwonga hari urupfu. Twese rero uyu munsi turiko turaca muri uwo mwonga, kandi birashika ko woba uri hafi ku mpera y'uwo mwonga naho woba utabizi. Ukwiye rero kwama witeguye mu bugingo bwawe kuko utazi umunsi n'isaha uwo mwonga wawe uzoherera. Ubugira kabiri Dawidi yabwiye Salomo ati, nuko komera ube umugabo. Dawidi yabwiye kandi Salomo ati, ndakugize umwami, uze werekane ubugabo kandi uzokore uko ushoboye kose kugira ngo ube umugabo nyamugabo. Aha rero Dawidi yabwiye aya majambo umuhungu we Salomo kuko Salomo yari yakuze yiyambarira impuzu z'inyambarabami, yari yaranezererewe kwibera ubwami ataco yinona. Se wiwe Dawidi yamusavye kutazofyina. Yabandanije amuha impanuro ngirakamaro kugira ngo Salomo azorongore igihugu neza. Dawidi rero yabandanije kubwira Salomo ingene akwiye kuzogenza n'ingene azokwigenza nk'uko tubisoma ku murongo wa 3 n'uwa 4 havuga ngo, uzokumvire ivyo Uhoraho Imana yawe yageze, ugendere mu nzira ziwe, witondere ivyo yashinze, amabwirizwa yiwe, imanza ziwe, n'ivyo yihanikirije, nk'uko vyanditswe mu vyagezwe vya Mose, kugira ngo ugire ikiganza ciza mu vyo uzokora vyose naho uzoja hose. Dawidi yasavye Salomo kuguma hafi y'Imana no kugendera mu ijambo ryayo, kandi yamuhanuye neza. Iragi Dawidi yaraze Salomo ryatumye aba umwe mu bami bahambaye ngaha kw'isi. Salomo ni umwe mu bami beza bamenyekanye ngaha kw'isi. Reka rero twumve ibintu bishika kuri 9 Dawidi yakoze imbere y'uko atanga. Mbere twovuga ko ari iragi yahaye Salomo imbere y'uko apfa. Icambere, yakuye uburongozi bw'igihugu mu nzu ya Sawuli mu muryango wa Benyamini, abushira mu nzu ya Yuda, hanyuma inzu ya Dawidi ayigira inzu y'ubwami. Mw'isezerano rishasha tubona ko inzu ya Dawidi yabandanije kuba inzu y'ubwami, kuko ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo butangura butubwira ngo igitabu kidondora ukuvuka kwa Yesu Kristo umwana wa Dawidi wa Aburahamu. Niko tubisoma mu gihimba ca mbere umurongo wa mbere. Mu butumwa bwiza nako uko bwanditswe na Luka igihimba ca mbere umurongo wa 31 n'uwa 32 haratubwira yuko marayika Gaburiyeli yabwiye Mariya ati, umve uzosama inda, uvyara umwana w'umuhungu kandi uzomwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba vyose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Uwuzova rero mu muryango wa Dawidi niwe gusa azokwicara ku ntebe y'ubwami bw'Abisirayeli. Ikigira kabiri yaraze Salomo niki, nuko Dawidi yagize Yerusalemu umugwa wera.
uba ihwaniro ryo gusenga, kiba igisagara gikuru ku bayuda bose, kandi n'uwu munsi Yerusalemu ni igisagara gikuru c'abayuda. Igihe Abisirayeli bakura igisagara c'i Yerusalemu mu maboko y'Abarabu mu ntambara yamaze iminsi 6 mu mwaka w'1967, bavuze ko bagaruye iragi rya Dawidi. Yerusalemu rero cari igisagara Dawidi yakunda. Salomo amaze kuba umwami, ico gisagara yakigize ciza, acubakamwo ingoro y'Imana, ahagira ihwaniro ry'idini muri Isirayeli. Wokwibuka ko Dawidi ari we yagize iciyumviro co kubaka ingoro y'Imana, mugabo akaba atari we yayubatse. Ikigira gatatu Dawidi yaraze umuhungu wiwe, nuko yasenyuye ugusenga ibigirwamana, ashinga ko hakwiye gusengwa Yehova Imana nkuru mu gihugu cose. Ikigira kane Dawidi yakoze nuko yanesheje ibihugu vyinshi, abami bavyo baca baganzwa n'ubwami bw'Abisirayeli, bakama batanga ikori mu bwami bw'Abisirayeli. Dawidi rero niwe yaguye igihugu kugeza ku mbibe z'igihugu ca Egiputa mu bumanuko no ku ruzi Efurata mu gice co mu buraruko no mu buseruko. Amahoro yabonetse mu gihe Salomo yatwara, nuko Dawidi yari yaranesheje abansi bose b'igihugu ca Isirayeli. Ikigira gatanu Dawidi yasize nk'iragi, nuko mu kurongora abagore benshi kwa Dawidi, ahanini yagomba kugiriranira imigenderanire myiza n'ibihugu vyahana imbibe na Isirayeli. Kugira abagore benshi rero wari umugenzo wo muri ico gihe. Ariko rero nshuti yanje, menya yuko Imana itigeze yemera ivyo kurongora abagore benshi. Abana benshi ba Dawidi yavyaye kuri abo bagore benshi bateye induru ku kirimba, haba nk'ukutumvikana hagati yabo. Ivyo rero vyazanye ingaruka mbi kuri Dawidi mu bugingo bwiwe, kuko yamana amaganya. Salomo rero mu kurongora abagore benshi nawe nyene yiganye se. Ikigira gatandatu mu vyo Dawidi yasize, nuko Dawidi yakoze ikintu gihambaye, yari umuririmbyi rurangiranwa mu gihugu c'Abisirayeli. Dawidi yanditse amazaburi ashika 73. Urumva yuko yabaye umuhizi w'igitangaza mu kuririmba. Ikigira indwi naco nuko Dawidi ari we yagize iciyumviro co kubaka ingoro y'Imana, kugira ngo Abisirayeli bose baronke aho basengera Yehova. Ariko nk'uko tumaze kuvyumva, ntiyemerewe kubaka iyo ngoro. Yabisigaranye rero umuhungu wiwe Salomo. Ikigira 8 naco nuko Dawidi atigeze agira ingorane zo gufatanya canke gushira hamwe imiryango 10 yo mu buraruko n'imiryango 2 ya Yuda na Benyamini yo mu bumanuko mu gihe c'ubutegetsi bwiwe. Ubwo bwami bwari bufatanye mu nda igihe ciwe, bwari ubwami bumwe bwa Isirayeli. Ikintu kigira 9 Dawidi yaraze Salomo, ari naco canyuma tubona mu butegetsi bwiwe kugeza ku rupfu rwiwe, nuko muri ico gihe igihugu ca Isirayeli cari ca mbere mu buhinga bwa gisirikare. Mu gihe ca Dawidi abantu bari mu mahoro n'umwidegemvyo, kuko umuntu wese yiyicarira musi y'uruzabibu rwiwe ataco yinona. Amahoro rero Salomo yaronse mu gihe ciwe yari yarondewe na Dawidi igihe yari ku nganji. Dawidi yabwiye Salomo uko akwiye kugenza Shimeyi. Yamubwiye ati, mugabo hari uwundi ngaho ni Shimeyi mwene Gera, umubenyamini w'Ibahurimu. Yantutse ibitutsi bibi umunsi naja i Mahanayimu, ariko hanyuma amanuka kuri Yorodani kunsanganira, ndamurahira Uhoraho yuko ntazomwicisha inkota. Ariko rero wewe ntuzogende utamuhanye, kuko uri umunyabwenge, uzomenya uko ukwiye kumugenza, uzotume amanuka mu mva imvi ziwe ziriko ibitenga vy'amaraso. Ivyo tubisoma muri iki gihimba ca 2 c'igitabo ca mbere c'Abami, umurongo w'8 n'uw'9. Hano rero Dawidi womenga avuga ibisa n'ukwihora, ariko sivyo. Shimeyi yerekanye ko ari umuntu mubi, ariko Dawidi ntaco yamugize nk'uko yari yaramurahiye. Dawidi rero ahanura Salomo ngo azomurabe yuko hari kibi yokora, hanyuma ahanwe ibikwiranye n'ikibi yakoze.
igihe rero Shimeyi yokwerekana ko atubaha yohanwa. Reka ubu naho twumve ivy'urupfu rwa Dawidi. Dusomye ku murongo wa 10 kugeza ku wa 12 havuga ngo, nuko Dawidi ahambya abasekuruza bamuhamba ku mugwa wiwe. Kandi imyaka Dawidi yamaze ku nganji aganza Abisirayeli yari 40, kuko yamaze imyaka 7 aganziriza i Heburoni, akamara n'iyindi 33 i Yerusalemu. Nuko Salomo asubirira se Dawidi ku nganji, ubwami bwiwe burahangama. Iki cigwa rero kirangiye twumvise urupfu rwa Dawidi. Dawidi yari umuntu w'Imana ahambaye. Uribuka umwana wa mbere wa Dawidi yavyaye kuri Batisheba? Uwo mwana yapfuye amaze iminsi mikeya bivuye kuhoraho, kuko atashimye inyifato ya Dawidi. Dawidi nawe abonye yuko uwo mwana apfuye, yavuze ngo ntazongarukako, ariko jewe nzomusangiye agiye. Ubu rero Dawidi nawe arapfuye, asanzeyo wa mwana wiwe wa mbere. Naho Dawidi yagize intege nke, yaranzwe n'umutima wihana, kandi inshuti yanje uwo mutima niwe Yesu akugombako. Wemere rero usanze warakoze ibyaha kandi ntiwobura ibyaha ukora, usaba Imana imbabazi wihane. Ufata ingingo yo kutazobisubiramwo, niho amahoro y'Imana azobana nawe. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushima kuri Imana iragira abantu bawe ukabazigama. Warakoze kuzigama Dawidi kuva atangura kuba ku nganji kugeza ayisozereye, kandi wamutoranirije wo kumusubirira ku ntebe. Turagushima umutima wiwe ukwihana. Mana ndakwinginze kubw'umuntu yariko arakurikira kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ngo nawe umuhe uwo mutima w'ukwihana. Uheze umwandike mu gitabo c'abana bawe, uzomurage ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Ndabisavye mu izina ry'uwo Kristo yitanze kubw'ibyaha by'abari mu isi. Amen. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu 2 uturongo 2 duhengetse ttb akaburungu twr/org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.